Fanny Lavine bamaze imisi bavuze yuko bagira batange award ya best influencer. None ubona kweri byari bikuye canke bari kubimuha wenyene. Kwimuha wihenze barihenze hama barayimu. Baramushizemwe hama barihenda ati uyu bamugize umu influencers. Kandi atari mu influencers ni umukinyo amareresi baca bashiramwe hama baca batwara kwera bakoresha. Bijya ibintu byo gutora bakoresha amajwi. Baze bararaba n'abantu bagira ama competition batanga ama award. Baze bararaba baze baraklasa ibintu ko biri. Nico kintu cyonyene numva novunira akaguha abantu batunganya ama award. Urakunze kuvuga akajambo Alvera yuko atari umukinyo w'amareresi ahubwo ari umuririmbyi. Ndagomba kumenya umuntu aboneka ryari kari umukinyi wa film, umuntu aboneka ryari kari umuririmbyi. Igihe ico kintu yagishize muri bimwe mu buzima bwiwe. Mwimba Alvera yashize imbere kuririmba. Barashobora kumukinisha muri cinema. Na Fizo yarakoze mu masinema. Ariko turavuga rero numwuga. Ibi bindi arabikora. No kuvyara azovya none tuje tumwita ko ari umuvyazi. Urafise kandi kazi usanzwe ukora inyuma ya film. Ego ndagafise mugasi ngo ndakukavuga ndiko ndavuga ibintu vya film. Kuberi basanzwe bavuga we ko udandaza imiti y'ikirundi. Birumaze gushika ugahura n'umuntu kanaka canke umufana kanaka akakubwira ati kudandaza umuti w'ikirundi nawe ubukoresha mu kugira ibintu byawe biraba. Twebwe rero niba twarateguye jewe narateguye ariko cyo nababwira cyo kwezi kwa11. Tari 18 episode ya mbere nzoyirekura. Urumva umuntu yamaze gushika muri entertainment aho ibibazo vyinshi ico gihe hagiye Roy hagenda na Kesi hagenda na Abbas bisa nkaho muri team sigaye ndumwe na cyane cyane ko abakobwa bamaze gushikayo urumva amaze kuronka kazina tiyari babihetse birahinduka acabona ko arenze ariko je nibaza yuko Roy bwa mbere dutandukana Yes, what's up? Hello mabibi na mabwana, wacha niwasalimie sana niwaambie kama nawapenda sana. My name MC Goragoza Mutarambika kuva muri Kings Family Burundi. Reka shimire wewe wamaze kugira subscribe ku rubuga rwacu kwa Kings Family Burundi. Behind camera turi kumwe na Joba mwitwe urukundo rw'abantu natuma ano mashusho ano majwi abashika ko ameze neza. Uno munsi turi kumwe n'umu best director ndetse n'umwanditsi akaba n'umukinyi wahanyene wacu mu gihugu cyacu Burundi. Imbere yuko ndamwakira kwanza mwebwe nyene manze ndabashimire mwebwe nyene mumaze kugira subscribe muraba gaciro kuri twebwe turabakunda cyane. Reka tumwakire cyane. Murakoze. Mumeze neza. Cenda shima. Basanzwe kwitwa mwarimu. Yego. Niyo mazina yanjye. Ariko siyo mazina nabo n'abavyeyi. Twagomba rero tubwira tumazina wahawe n'abavyeyi. Bo amazina je navukanye n'izina gitwa Nkurikiye. Nkurikiye nama narisigura ni abari umwana akwirikira ciza nawe amahasi. Donc ciza n'umwana akwirikira amahasi. Ubu rero amajambere yagiye arabaho. Nibaza yuko bizohava bigorana kugira ngo mushobore kumenya amazina y'akaranga ku Burundi. Bakabura ntabo tucumva, abo 10 ntabo tuzi, ba minani ntabo tuzi. Urumva rero bizohava bigorana kugwaruka ariko ravuka no munsi. Rero je nitwa Nkurikiye. Nibaza ko abatazi ibintu bijanye n'amazina bavyumvise. Hama abavyeyi maze kuvuka banyisense ngiyumva Auguste. Candabandanya rero naje nita mwari umunsi ryo nkoresha mu kazi. Ndifuza kumenya uravuze iti witwa Nkurikiye Auguste. Uno munsi witwa mwarimu. Nagomba kumenya ni gute waje kwitwa mwarimu, ni gute winje muri film. Filme rero kugira ngo ndayinjiyemo kugira ngo nitwe mwarimu. Abantu benshi bo babajitse none umuvuze ati nitwa mwarimu acha kubaza none wigisha kweri kwitwa mwarimu bamaze batahure guhanza daboro ko mwarimu arizi bareke kwiyumvisha ngurumva ngo mwarimu ngo ni makanko yigisha ngo kwankwa bagyumve ko arizi ni nkuko wewe witwa Goragoza boca kubaza ngo Goragoza ni izina ryawe ni nka kujya nyakuwa Joba hari inyuma ya kamera nawe nyene yitwa Joba utajumara ngo nguri Joba kubera ni izina mwarimu Auguste. Hama kugira ngo ushobore kuza muri cinema ni urugendo rurerure kubera ko sinatanguye je muri cinema. Plito gatoya dusubira inyuma gatoya. Uravuze ati mwarimu Auguste. None mwarimu riri ko kuryo abavyeyi baguhaye nyene. Yoya navuze ko atari ryo abavyeyi bampaye niryo nakoresheje nk'akazi. Urakoze. Urumva twabitomoye neza kugira ngo umuntu wese ashobore gutahura ivyo turimo. Mugabo Auguste urumva ko ari ryo abavyeyi. Hama rero nako ndavuga ngo urugendo rwa cinema ni urugendo rwawe rurerure cyane uretse ko sinatanguriye muri cinema muri je natanguye nandika ico gihe nandika bayita ama love story canke ama SMS of love kera byari bivumle oya ivyo urugiye kure cyane urabona kera tuciga
ibintu vya Saint Valentin vyabivumye ku ishuri ku buryo umuntu afise impano yo gucapa no kwandika yaba akomeye cyane kijya gihe ca Saint Valentin donc jewe naragerageza kwandika swate nkabacapira kubera ko naracapa ico gihe ku mapuro hama nkaca nandika ko tujya tujambo kurukundo amaboga cugashira shiri wawe ukabura mutwikiye uretse nivyo abahungu bakeneye kuronka ama message bashobora kwandikira abakunzi babo narazandika izo oya SMS bya bindi muhora mwumva ngo umutima ngo urukundo rwango rusosera nk'ubuki tuntu donc nico nandika hama ivyo ndabiva ko mu mvura nzo ngo niyo soko ryanje niyo riba ibintu n'ibyo nukuvuga ivyo ndabiva ko ntango rero kwandika inkuru donc izo nyene story of love donc nkayandika nk'inkuru nkavuga nti Goragoza na Janine donc nkaca ntanga histoire yabo bya bindi vy'urukundo ndabishya no kuri Fibi ivyo ndabikurikirana mva muri ivyo nja muri ivyo bita Simulizi na Hadhif ico gihe nakorana n'abatanzania hari umutipe yitwa Gift Papa niwe havuye ntwari Mwanza turagena turandika ndanaja no muri competition yo kwandika Mwanza nyene yego Mwanza ndandika izo nkuru ivyo naho nyene ntivyaherera ngaho nca no muri theatre kubera rero yuko jewe ninje ngahe Bujumbura 2009 niwo musi wa mbere neza waruzananye hari abantu bipfuza kumenya ati mwari mukugira azingaye Bujumbura yarazananye okay jewe ndi umwana avuka ku bavyeyi bakomoka mu ntara zibiri no musi kubera ko zabaye 5 urumva ni ziracari zibiri n'ubundi ni muri Gitega na Burunga no musi mugabo ico gihe bavuka Igitega undi akavuka ibururi donc mugabo bo baza guhurira inyanzarake muri province ico gihe yari Makamba hama bamvyarira rero mvuga yuko jewe nkomoka inyanzarake no munyamakamba zino saha donc niyo mvuka rero ico gihe navuye iyo inzino nje kuraba mukuru wanje kubera ko ico gihe mukuru wanje yari arino manongena ndasubira nasubiye kugaruka ino 2011 nje kwiga cycle supérieur 11 hama ico gihe niho twahuye n'umukobwa yitwa Melvis aravuga yuko bafise ikintu bita TBY iyo ya club ya cinema c'était 2012 nibaza yuko ico gihe niho najayo yakorera ngaha muri zone Kinindo sinzi no musi ko mu Burundi bushasha ko ariko basanzwe babwita amanda jayo turakora urumva ko hari iwacu naho nandika ama story nandika ama theatre tukanayakina njino nivyangoye ama turajana muri competition ico gihe yatunganijwe ndagira amahirwe ndabo wa kabiri gutyo nca ndabibandanya 2015 rero kubera ikibazo cyabaye mu gihugu nasubira iwacu ibintu vya cinema ibintu barabizi barabizi ibintu vya club cyane amaza ndabereka nahavuye ngaruka 2018 bo nja ntangura gufasha c'était 2020 nimba 2021 nimba ntiyenze natanguye gufasha team yitwa Mwalimu Comedy donc yari gizwe n'abakobwa n'abahungu ico gihe narabandikira nkaba directinga tu bagakina comedy yego bagakina comedy ico gihe hanyuma tuza guhura na uyu ukoresha umwanya ndabakoresha ama content twejeje aramanura ambira ati amarariro nawe arukwiye kujamwo naho twavuye duca dukora ikintu cyitwa Mwalimu Entertainment ico gihe ntangura nanje gukinamo urafise ireresi washoboye gukina ukinisha Mr Sami Mr Pompompo novuga yuko byari byoroshe muri ico gihe canke urazi ko abakinyi uno munsi vuza ati ngiye kuraba ngiye kurondera umusani kanaka usanga ranzimba byarakoroheye je musanzu byaranyoroheye kuyorera yuko ubu mu Burundi kwanza no kwisi yose nzima ni connection nikora rero je kubera yuko uwamumpuje nawe yari umuntu amuzi yari Elma Love bari abantu biwe no munsi n'abantu ba hafi nyene nabagenzi ni cuti gutyo hanyuma Elma Love nawe twakoranye donc arabona ivyo shaka aravuga ati no guhuzana naka amaturahura ntiyangoye pe yego twaravuganya agafana kiwe sinovuga ngo yaranzimvye cyane vya bindi vyo kumena umutwe kubera ko twavuye tubana tunanakorana ndakora ni wiwe mu masinema yiwe araza no gukora mu sinema yanje kuko twatanguye gukorana ikinyoma niyo ya mbere dusubira kuja mu kimwe ku kindi bo no muri ntare yarakinyemwo bo yego tugarukiriza ngaho bivuze rero yuko twamaze kubona yuko no muntu dushobora gukorana byoroshe ntivyangoye kwera ikirege ciyo kubera ko nibuka ko muri kimwe kikindi ho twakoranye na beshi yavuye acampana akanyana turakorana hanyuma ca ndondera na Estime ndondera na Constance bon na Elma Love nyene akinamwo abakoresha umwanya ico gihe bakinamwo
cambona biragenda neza nta kibazo. uriko uragerageza kuraba Sami Sami ikintu kinini yoba yaragufashije cyane kugeza uno munsi ukimwishimira niki visibility. Ico ni ikintu cyambere Yeah. visibility. Nivyo nari nkeneye vyinshi kuri Sami mugabo visibility yarayimpaye. Nivyo si ntiyamaye ya visibility nyene yayende nyene umuntu abakeneye gose mugabo ku rugezo rwiwe no kugira zino saha uretse ko naje nakoresheje izindi strategy nkakoresha umva ko nakoresheje n'abandi abantu benshi abanyene bakagenda barampa mugabo muri ikinyoma yarampaye visibility kubera yuko niyo yafashije kugira monetization. Ico gihe nari mfise aba subscribe through 85 birakunda ko tuduga turagira no kuri 2000 subscribe kuri sinema imwe hama ndakwiza n'amasaha 2000 ndagira monetization bivuze yuko yo pushing yakoze ndamuzanye wanje yaragize impact niniya kuri career yanje kandi hariho n'abantu benshi bace bamenya kubera Mr. Sami. Ugiye kuraba mu sinema wagiye urakina canke wagiye uragaragaza harimo abigeme benshi cyane kugeza uno mutego turabona bariko barashaka kugaragara ndavuga muri no sinema kimwe ku kindi hari umwigeme benshi baramunzi bamwitwa Roy yari karabizamwo neza kugira uno munsi ngirano vuga yuko abari mu ba acteurs bariko baba coming bari ku mwanya kugeza uno munsi bigenda gute kugira umukinyi akine kujya hama abure muri film bisanzwe reka ndakubwira ikintu kimwe twese uko no kuntu tumeze turafise impwemo yacu kubera yuko mwarimu ubona siwo mwarimu w'indani okay ubona no mwana mwiza mugabo w'indani arashobora ko ari mubi of course kubera yuko mu buzima ni decision umuntu afata yaba nziza canke yaba mbi ufashe decision nziza biraheza bikagufasha kugira ubandanye mugabo ufashe ingingo mbi biraheva binanirana. Namye ndumviriza ikintu ari baba yavuze ngo yavuze ikintu kivuga ngo today is difficult, tomorrow is much more difficult, but the day after tomorrow is good. Ariko aciyongera kakano kavuga ngo but many people die tomorrow evening. Umva tomorrow reka tuvuga mu kintu kangana n'abarundi bavyumva no kuvuga uyu munsi turimwo uragoye umunsi wejo uwo uragoye gusumbya no munsi kubera ntawo tuzi ariko umunsi ukurikira ejo niwo munsi mwiza. Ikibazo rero abantu benshi bapfa ejo ku mugoroba. Isigure gute ubuzima tugomba kubamo ubuzima bwo gufata ingingo ziruhisha kugira ngo bikunde dushobore gushika ejo. Ariko ejo tukaba tuzi neza ko hagoye gusumba ubundi munsi kwirikira kubera ko ubundi munsi kwirikira kuzo gushikako hari gizo ba wapfuye donke no gupambana no kubaho ico ni cyambere hamwe no kwachivinga guheza ivyo uriko urakora donke rero uriko urapambana ko ushobora gupfa handi no kugira ngo ushobore gushika kuco wifuza urumva ni intamba ikintu kiruhisha. Rero ni ugo rugendo nyene urumva umuntu yamaze gushika muri entertainment aho ibibazo vyinshi na cyane ko abakobwa bamaze gushikayo urumva amaze kuronka kazina tiyari babihetse birahinduka acabona ko arenze. Ariko je nibaza yuko Roy bwa mbere dutandukana bari bafise nyene management bari bagiyemo ya mapesa media ico gihe hagiye Roy hagenda na Kesi hagenda na Abbas bisa nkaho muri team sigaye ndumwe kubera ko nasigaye ari jewe nugo bita Odeta maybe na Soa na nugo bita Rutwe niyo twagumanye ico gihe hanyuma jewe kubera yuko nije mfasha abantu kugira ngo bashike ahantu niwe sponsor oya uretse no kuba sponsor ahubwo iyo ufise impano yo kwigisha umuntu iyo ufise impano yo gutegura umuntu uwari wese yoza umutegura kandi ukamushikana rero umuntu agiye ntabaguhombeje abagiye gutanguza ubundi buzima kumbure muzohure ejo bimeze neza nico gituma nta muntu mbanira nabi kugira ngo ejo niyo twahure nta kubaniye nabi nzoba ndagukeneye kandi nawe uzokunkeneye tuzokora gisigura rero urashobora no kumukenera ubukamutora yego byasubira ko kubera ko no mu sinema nimirije gusohora arimo naramukinishije nyuma y'imisi myinshi nahavuye ndanamuronka kubera ko ico gihe bavuye muri mapesa yaciye aronka akazi acarafatirwa urumva ntiyabakisoba kuboneka nasuye kumubona muri sinema ya Elma Love sindayibuka izina hanyuma turaganira kwa nafise contact ziwe ndamubaza mbe uracakunda ibintu bya sinema ubona abo bikina nambwira tabwo nabikumbuye no kina cyane muzana ndamukinisha bo bicabira
bigenda neza no baracafise ya mpano nyene twari dusanze tumuzi ko kuva kera ahubwo n'umusazi tumwitegerero ko Ya, igisasu tumwitegerero cyo ko aza kirategurwa kuza. iyi mihanda ya film iragoye cyane irananyerera irananyerera cyane ku batayizi bibaza yuko urakunda kuvuga kana ati urashobora kubona irigigera Ego. ukibaza byose ni vy'indani ko vyera Ko kumbe vyera. indani hari akantu ka jone nikiye ni consequence wahuye nayo mbi canke nziza urashaka guhura nayo bo nikiye je mu bisanzwe namavuga ngo narungutse ego narungutse kubera yuko iyo uri korakora ikintu ntufokasinga kuhugeza ufokasinga kuyuje bavuga filme ngo ntiriya bo nivyo ndiko nakubwira wewe iyo ufokasinga mu kintu ya wewe ntufokasinga ahugeze kuko ni watangura kwimvira ngo ndarose 10,000 ngo handa hejeje birahetse ya uzo bupfuye niho rero bitangurira ko abantu bazima umuntu araza akavuduka akabona ndashitse agaca atangura kugara ku bandi yasize inyuma ya aho rero biranze kuko hari ubundi umuntu nawe ari inyuma ariko ariruka kuko iyo uriko urasiganwa n'abantu Ya. burya wewe ushitse utarashika ku ahantu kuri target aho bavuze ati ni hamugarukira Ya. burya umenye yuko ngo ari wewe wese ari inyuma ya umwanya wese ashobora kugenza gute kukurengana ukurengana rero iyo uriko uragenda rero ushobora kunyerera uri mu barabara ugahakwa kugwa cyangwa ukanagwa mugabo ntuce uvuga ngo ndahagaritse kubera ko nakayansitse ahubwo uca uhaguruka ukavyuka ukiruka kuko arashobora nawe gushika imbere akaruha pomuzi zikamunanira Ya. kumaintaining ukamurengana urumva rero ni mu buzima naciyemwo nivyo harimwo ibibazo ya kwa kunena kubwira yuko iri gushobora gusanga indani ifise akantu ka jaune kandi wari wibaza ngo inyuma uko risa ni nako risa n'indani no kuvuga ugiye mu kintu usanga nyene hari ibibazo ya kuko ni vya biniye twavuga ari baba yavuze tomorrow is difficult Yeah. is more difficult than today rero ejo haba hagoye rero ushitse aho ejo ugasanga hari ibibazo bigoye wiga guhangana navyo nibwo bugabo hamakabandanya rero mugabo ubandanije niyo wowe wasize impuzu zawe zose wari wambaye zatabaguritse yes ukabandanya ugifise ubuzima uri kurunguka kuko mbandanya shika imbere je nkubaho ngeze Jobora bona n'umukameramani wawe Yeah. kandi n'umuseneyaste nawe Umukomedia kaze cyane mu gice cy'u Burundi. umukomedia mwiza ya ubu n'umugenzi wanje kandi iyo nkaba ntari muri sinema Joba tuba turabaja ni hatari uravuze yuko warungutse Yego. wungutse abantu ya ariko ndagomba kumenya mwalimu eh iyo avuze ko yungutse abantu ahetse igihe kinini cyane udapostinga filme ku rubuga rwawe hafi nk'amezi 8 nicaye niyahe ngaruka yuba yarabitumye kuba ari kubura finance ko tuzi ko gikorwa n'amahera habuze iki bo ivyo byose birimwo mugabo ikintu nyamukuru bo reka tuvuge ko yari umugambi w'Imana ya ari umugambi w'Imana kubera ko je ndabona n'abakora bijya ntugira ngo sindabihwetse mugabo ntibagende hari abakora kandi bafise inguvu pe Yeah. no musi baguma posting ijoro mutaga bararako ejo uzobona bari mu shooting basohora filime mugabo ntibava Biba ndako bivuze bazi iki? kibazo kiba ya burya hariho bene wacu ntagomba kuvuga ngaha kuri micro za Kings Kings family family ya bapostinga bishaki mugabo ibi YouTube by'abagabo nabiguma bikwita ibivyuzi bimiliyoni ya baguma bagenda iyo uvuze bene wacu bande abo nyene baseneyase basanzwe bakora umugabo nk'abandi oya nasinashimye kubavuga kubera yuko navuze kubera iki mu gusanzwe ubazi nagashize kako kantu nibaze yuko ariko iyo umuntu munsi ndibaza yuko kumuvuga n'ibintu bisanzwe kugira nawe nyine yumve iyo uri kuravuga uri kuratanga na message iyo umuvuze umuntu umanzoro abe d'abord arakuvuga wewe nakuzi wibaza ya ubushatse kuvuga iki oya umuntu iyo umuvuze we warakuzi wewe nta kuvuga gisigura amaze kumwumviriza kenshi urumva sinashimye katakuvuga rero kumugirira promotion ni yagomba yuko dufasha ariko tukiri ngaho nyene Mr. Khan team major mubanye gute je team major tubanye neza ivyo mbonesha amaso ivyo ubonesha amaso ubushatse kuvuga iki ivyo mbonesha amaso ni eka twumvikane kino kintu hariho jewe ubona hariho na jewe w'inyuma utabona wewe rero jewe ubona afise amaso abiri aya mugabo utabona afise igisho rya kangahe rya gatatu iryo gisho rya gatatu rero turashobora rero kubibona ivyo bintu kumbure ukukunda ukuntu baba ya uco wo gubandanya ufata ivyo ugenza gute vyubona
mvuze rero ngo ivyo mbonesha amaso ni gute tugerageze kuba clair jewe ndabakeneye ndabaronka siko mugabo sindamenya mbe nabo bonkenera ico ni kintu ca mbere mbe kweri ki batankenera ico ni kintu ca kabiri ikindi kigira gatatu mbe bo babana gute kubwabo yego hama ikindi mbe iyo bamaze kuvana nanje bamvuga gute bamfata gute nimba hari kuntu bamfata kubera kuko kuntu bamfata batabinyereka okay uko kuntu bamfata kuba yari kugene bamfata uko nyene bamyumvira ko ariko dusanzwe tubana mu buzima busanzwe uko aherero uko nyene uko jewe tubonana ndamukeneye basi migenda yabakeneye kujya kuntu tubana kuba yari uko nyene basanzwe bamfata ni gute rero ivyo rero twe dusha dufatira kuvyo tubona tubonesha amaso mbega tuzobona igikorwa harimo abo muri meja wabashitse mu gikorwa gishasha uvuga ko kuri kurategura bo muri filime ngiye gusohora ni harimo Keve 14 niwe arimo kandi mu acteur principal no mu cinema yindi ndiko ndakora harimo Angeli birashoboka ko ashobora kujyamo n'abandi bantu muri meja bivuze yuko jewe nta kibazo nakimefitaniye nabo uretse n'icyo no mu masinema y'ibiraka mfise vy'abandi abantu urabiyumvira si kuvuga ngo ndabiyumvira ni obligatoire uzobona turi muri shooting nta kibazo je mfitaniye nabo ariko dukoroke kuri akantu usanzwe uri mu director iyo uriko urarondera umukinyi urondera umukinya bimeze gute fine je kubera ko nsanzwe n'umwanditsi nisunga inkuru yanje ukwimeze nkaraba casting y'umuntu kwisa nkaraba na acting y'umuntu ukwimeze ivyo bintu maze kubibona hama nkavugana nawe nkumva ko ashobora kubinyemerera abagiye mu gikorwa canje jewe sinkorera mu kimenyana oya nturaba ngo nakaturazinanya sindaba ngo numufrendi ngo ni naka no muri team yanje ndabafise abana kinisha kandi ndafiza n'abandi abantu bari hanze nkinisha urumva bisigure gute jewe ndaba mbe inkuru yanje mfise story mfise naka acting casting ukuntu look yiwe birafitinga igikorwa shaka ashobora kukimpa niyo wowe uri mu ijuru niyo wowe uri umwasi wanje ntaco bimbwiye ukore gusa kuba utabimbariye kuko niyo wambwira ko uzonyica ndgo yangu uzobona Jesse nzosura kugogara imana mugabo utaroshobora kubimbwira mbo ico wanka mukabana n'umufutu urumva camba umufutu iyo uvuze ko ico mwanka mukabana n'umufutu burya na BFS ntaco yigeze asigura neza ubushatse kuvuga iko ubona umugane w'abarundi uvuga ngo werekana neza yuko ushobora kuba wanka umuntu runaka ariko kuya katabushobozi ufise bwo kumukuraho kuko utari imana wamuremye ushobora kuba nk'ubu nk'akarorero ushobora gusanga hari umutegetsi we wanka uri umwene gihugu muga kuba ataburenganzira ufise we kumukuru umwe uzokwamba kandi ubandaye mugenza gute mubona jewe rero ndi ngaha kubera ko ku bugombe bw'Imana sindiho ku bugombe bw'umuntu sindiho ku vyimviro vyanje ndiho ku bushake bw'Imana no ku masengesho y'umuvyeyi aho nyine turi ngaho mbega ndakubaza nuwahe mukinyi umaze gukinisha akakubabaza nano bose murahuza oya ntiduhuza muga ntibambabaza iyo uvuze bose ntiduhuza muga ntibambabaza reka ndakwereka akarorero kamwe umukino wa karate no mukino wa mbere ubabaza no mukino wa mbere ubabaza ariko nta mukaratika w'umunyamwuga hagarika kubera ububabare sinzi ko kino kintu tucumva ndacumva bisigure gute warashoboye gukina karate hakaba hari umuntu yagukubise akakuvuna muhejeje gukora komba mukayambirana ico bita fair play mugaca muheza mugafocusing buno buzima nta kintu kimwe cyo gukanga nk'inye karate imyaka 14 iranarenga shaka ego bisigure gute je muri buno buzima ububabare bwose wewe wozana wewe ivyo wokwimvira ngo wokora ngo kuri umwarimu ngo mwarimu ariko uri kurabivuga ubivuga nk'umengo urababaye urafise icyakubabaje kiri mu mutima wawe nashatse kubigusigurira kugira ngo kumbure abantu babone emotions babone neza ivyo ndiko ndavuga ukuntu byo bimeze donc twaramenyereye kubabara siko bisigure gute umuntu wese yogerageza kumbabaza jewe we yibaza ngo arambabaje ariko ndamwihanganira nimba ashobora kumutwengera duhejeje gukora nimba ashobora kumutwengera behind the camera hariya twarahejeje shooting akabona nyene
turavuganye je Yeah. ntangorane aranyandikira ndamusubije bisigure ngo naramenyere fair play ahubwo ikibazo ni kimwe mbe nimba yabikoza bishaka Yeah. akaba abona je ataco vyantwaye we bimwafectinga gute erega ubundi bro hari ikintu ugaragoza utaramenya Yeah. wowe nk'ubu ufashe Joba Yeah. ugapanga uti je Joba ubunye ngomenda mu cumita intambi siko ukaba wabipanze kweri ijo n'umutavuga ati je Joba ndamuze ko mu cumita intambi uko biri kose Yeah. uno muzi mugaca muhura na Joba ugaca mu cumita intambi Yeah. akava amaraso agaca agenda kwa muganga akivuza agakira agarutse akaza akakubwira ati goragotse dushutinge dukora ibiganiro urumva kana bagushizemo none Joba nk'ico kikubaye ko nk'ubu wewe waracumise intambi igoragotse sawa ofise umugambi wuko umubabaza amagoragoza aciyaza aragiye arivuje hama hejeje agaca aza akakubwira ati Joba ejo ndafise umutumire tuzoje gushutinga ntiwotse hagati ya Joba na goragoza ninde yababaye jewe hagati ya wewe n'uyu ninde yababaye okay bisigure gute wowe nimba ugerageje wo kugomba kumbabaza jewe hama twasubira guhuruka bananda gutwengenda kubwira ati tubandanya akazi bibaza ko hagati ya je nawe yarinda babara jewe okay jewe sinababacwe urakunze kuvuga akajambo Aluvera yuko atari umukinyi w'amareresi ahubwo ari umuririmbyi ubikura kuki burya rero ngo benda basaba ikintu kimwe nta kuntu mwoza murarondera abandi abantu kubera ko abantu bo baza none urazi impamvu ni ryambere dukoranye ikiganiro ndamaze kukumva kenshi ukavuga mu biganiro iyo kenshi bakakubaja ukana ndagomba kumenya umuntu aboneka ryari kari umukinyi wa film umuntu aboneka ryari kari umuririmbyi umuntu aboneka ryari ko ari umuntu akora ikintu runaka Yeah. apana cyo cyonyine igihe ico kintu yagishize muri bimwe mu buzima bwiwe akarorero nimba we wahisemo kuba umujournaliste nico kintu cyambere ushira imbere mu bikorwa ugomba gukora usumba ibindi nico njyamirako mugabo ntibivuze yuko utamese impuzu none tuja tukwita umesa okay fine Muhimba Alvera yashize imbere kuririmba barashobora kumukinisha muri sinema siko nafizo yarakoze mu masinema atari make y'imbere wanashaka yo mu Burundi nayo hanze y'igihugu ariko akazi kigo tumuze nk'umuririmbyi ariko mugabo pare y'umuririmbyi nubwo umuntu ataba afise YouTube channel canke YouTube ashobora gushira ko igikorwa cyo ca film mugafise YouTube yiwashira ko muziki mbwa akaba akina na film umva muri ico gihe mu bakinyi araharugwa oya ntaharugwamwo oya kandi umukeneye wewe uza kumukinisha mu film we numesa ndamesa no tukwite umumesa kandi mesa none tukwite ko akazi kawe ka misi yose fonction yawe ari kumesa kandi uri umujournaliste niko ivyo udashobora kuvyumva erega hariho fonction umwuga umuntu akora atire kugeza uno munsi Aluvera wewe warize fonction y'ibintu na nature y'ikintu warize nk'ubu bakubariye bati manger c'est quoi fonction nature manger ni kurya fonction yayo ni ya fonction yayo ni bijya bintu guteka hama bihiye ugacurya nature yayo c'est un verbe tahura rivyo bintu umuntu arafise nature siko umuntu arafise na fonction ibi turiko turavuga rero n'umwuga ibi bindi arabikora no kuvyara zovya none tuje tumwita ko ari umuvyazi no gufasha director tuje tumugira umuhelper ntabwo kigiye cyo kuririmba niyo fonction yiwe niyo twamukenera muri cinema tuzamukinisha mwarimu twitege ryari igikorwa cyawe mbega kimeze gute aho abandi bakinyi b'amareresi ngamu gice cy'u Burundi ndavuga za BMT na Truafa ziko zirarekura wewe nawe ubona bitazohava bibinzitizi yitwa cinema kurekura oya ahubwo zibizo ari inzitizi ku muziki mugomba kublock umuziki none umuziki wowe w'u Burundi ni ba block umuziki w'u Rwanda natwe twatuzibira umuziki w'u Burundi
ntivyumvikana ngwaho entertainment y'umuziki ngwaho arahiye none ntivyumvikana ivyo bintu igikorwa tucitegejya imwe akarorero kamwe kamanze meze ico kintu akarorero kamwe uno musi nimba umuziki ufise iminota 3 twe twaba dusohora sinema ifise iminota 25 ya burya dusohoreye rimwe umuntu yatanguye kuraba umuziki umuntu agaca asohora indirimbo yiwe umuntu ahekarara umuziki ndoza kurabwa inyuma y'iminota ingahe mvu umuziki ni iminota 3 filime iminota 3 twasohoreye rimwe iminota 25 uwo muntu w'umuziki azogura basanga hapi urumva sinema bizomutwara umwanya munini oya shiramwe je nahejiye gushiramo sinema yanje irasose pump uci usohora umuntu ahekarara mu sinema yanje nawe uci usohora umuziki wa kuri YouTube umuziki waza kubura basanga okay fine reka turahejeje mwarimu no musi arasohoye asohoye saa 2 akarorero imaze iminota 25 hanyuma BMT bace basohora saa 2 iminota 25 hanyuma Fanira Vine bace basohora n'iminota kandi iyindi 25 haciye haza barubizi nayo nyene barasohoye haciye haza Sahiri nawe nyene arasohoye kuri watoto wa Atre Major irasohoye Young the Classic arasohoye Mungu yupo arakubiseko uwo muziki wawe uzoragwa kwa kangahe inshuti yacu uvuga ati rero umuziki mbwira mu buzima none umaze kubona yuko sinema ishobora kuronka views zingana n'iz'umuziki we naco bikubwiye aho ntabwo babiguteye kweli ubwo bandabufise cyane okay ivyo rero niyo mugambi Jesse mfise umugambi wo guhangana nabo bajama oya ahubwo abajama twiyunge hama tubakundishe sinema hama ndabira ikintu kizora kiyago ntaribagira usanzwe warizewe na Liberi Abel warizewe kugenda ku directing ndetse no kwandika filime yo kugira muyimarire nikiye kintu ubona kuri Abel utigeze ubona ku bandi bo Abel n'umuntu ameze nkanje pe ico nico kintu cya mbere ndamukundira tu ibindi vyose iyo uvuze kameze na nkawe okay Abel ni wa muntu afise amafaranga mugabo yigira muto hari ikintu mpora ndamubonamwo turi mu location bakaza ninjya ukabona agiye kwarura n'ibintu byokorwa n'abantu bakeya cyane hari umuntu donke ni wa mugabo donke ibintu yarabisize imbere yiwe we abije inyuma egara bikora uzokumva nyene menga ari muri joke benshi bamuzi kwibina biri amugabo sukuri Abel ni wa muntu ameze nkanje pe icari ataco kimubwiye kuko mu Burundi ndazi ko ari umustar tunganya izina canke ndarisumvye amugabo yivyimbya gusumbya jewe tuko turumvikana hari umuntu Abel asumbye izina mugabo yivyumvye gusumbya Abel kandi Abel afise n'amafaranga ivyo bintu bibiri ubishireko afise amahera akagira n'izina ico rero nico kintu ca mbere namubonyemwo nakunze cyane bituma none musi turi kuko kandi ndamunezerewe tu kuburyo kugenda kumukorera filime kumbwira ati hari ikintu gishasha nkeneye kumbwira ngo tujaha mba numva nyene nogenda nkuko papa yompamagara nkagenda kumwitaba canke mama wanje yompamagara ico nico ca mbere namukunze ko pe iyo Abel iyo mvuzuko mba ngomvye kuvuga ati warahuye n'abakinyi benshi kanaka umva warababonye ukuntu bameze yabo kwitonda yabo bukerebutsi yaba mbere no gutwenga yaba no gushavura ico nyene nakubwiye gaburya ico ntugira ngo sinagize genero yabo basani bose nagenda hora nabo burya ntugira ngo ico kintu navuze ngo nisunze ngo Abel gusa oya kuko bose turamaze kwicara yabasami twaravuganye twarakoranye Constance twarakoranye Chris Izo twarakoranye Basta kandi twarakoranye Keve twarakoranye Baposho twarakoranye maze gukorana n'abastare benshi na Fanira Vine twarakoranye tuko turumvikana kuko kwa Abel ndiko nakora impano naramu directinze ba Mutoni Olnera ndamaze donc maze guhura n'abastare benshi cyane aho nyene Fanira Vine uri kuragerageza kuraba bamaze imisi bavuze yuko bagira batange award ya best influencer barahejeje bijya byaratanzwe none ubona kweri byari bikuye canke bari kubimuha wenyene
none wewe ndakubaza mugamwe hari ibintu mucanganya none bijya ntibibonekana ko byari bikwiye ko bayimuha ko yete none ufashe ugacanganya ibintu amafayili ugafata amadokima ya matematike n'amadokima ya histoire ukayashira hamwe bakeneyemwo ibiharuro wewe ibiharuro ntacha twatwa none wasize mu iyo dokima ya matematike so umuntu wese nafise ubwenge bwo kugenda tora tinika ya matematike hamwe ibiharuro kimwe guteranya kimwe ni gifaransi ni ni biterandije no nebije byari by'ibintu bikri kuyimuha wihenze barihenze hama barayimu baramushizemwo hama barihenda ati uyu bamugize umu influencers kandi atari mu influencers ni umukinyo w'amareresi baca bashiramwe hama baca batwara kwera bakoresha bijye ibintu byo gutora bakoresha amajwi kandi afise abafana benshi cyane yabajya abantu bari n'icyo n'ikindi bica baze bararaba n'abantu bagira ama competition batanga ama award baze baraklasa ibintu ko biri nico kintu cyonyene numva novunira akaguha abantu batunganya ama award apana gufatira ngo nikora ko tuzinanye ega kamwe nabo mama nini ko kisho mu uraho umuntu ko ashoboye muri uwo mwanya ko ari karazi akora mwalimu twayaza umwanya munini cyane sinigeze ndakubaza ati mbega uburyo bwo gukinisha filme ubukurahe ndikoca urikoca urafisa kandi kazi usanzwe ukora inyuma ya filme ego ndagafise mugasi ngo ndakukavuga ndiko ndavuga ibintu vya filme kubera iki bo ni nko gufata ugafata ukabona umuntu w'umugabo ari muri entertainment yaciye afata n'umugore wiwe amuzanya muri kazosusu mukareka ndakubaze kano kabazo ntuze kugatebako basanzwe bavuga we ko udandaza imiti y'ikirundi birumaze gushika ugahura n'umuntu kanaka cyangwa umufana kanaka akakubwira ati kudandaza umuti w'ikirundi nawe ubukoresha mu kugira ibintu byawe birabwe ibyo ntavyo nzi kandi ico kibazo ntaco nza kwishura twitege ryari gikorwa cawe ahubwo je mfise ikibazo mwe mwipanze gute kugira mumfashe promotion twe turi tayari nka Kings Family Burundi kabisa twe turi tayari okay nimba rero muri tayari bivuze yuko nta mpamvu nimwe yo kubivugira ku imbere ya Kings TV bivuga yuko tuzobipanga hama mukabibabwira kubera ko twebwe Kenzo mubazanira oya sinzoza ahubwo twebwe sitwe dufise ubushobozi bwo gushikana inkuru yacu ahubwo mwe nimwe mufise ubushobozi bwo gushikana inkuru yacu twebwe rero niba twarateguye jewe narateguye ariko cyo nababwira cyo kwezi kwa 11 tariki 18 episode ya mbere nzoyirekura tu kandi ni episode tu ego iryoshe film iryoshe umuntu afise ibijya kunda kandi tuvyinjiramo ariko ico nzi coco uko ikoze bazobishima tube turasimbira rero ku rubuga rwa Mwalimu Auguste basi tugire subscribe ariko bamanze bagire ngaho ntimwibagire Kings Family Burundi kugira ewan tuze turabicisha ngaha maka ngaho mushireho subscribe maze muhere ngaha mubone kuzi wanje muce musimbira kwa Mwalimu Auguste naho nyene mugire subscribe kandi mwibagira gakengeri kugira urya munsi urumva urazi gituma nama mvuga ngo batangurire iwanyu nukuvuga mweregane mwe mufise inguvu gusumba twebwe twe gushikana kure twe dufise gusinga uvu zo kugira ngo ivyo bibuga izo mbuga zanyu ziduka ariko mwe namwe mufise inguvu zo gutuma ibintu byacu bimenyekana uri kuraraba Auguste filme y'uno munsi na kera ubona nikiye kintu film imaze kwiyongererako hano mu gihugu cyacu Burundi ukwikogwa mugabo ukwikogwa no munsi ariko kandi si kinini ya cyane kubera yuko abarundi muri rusangi turakeneye gukora cyane turafise ibintu byinshi tizaza kwiga ikintu cyambere gisabwa ko dutegeza kwiga abarundi turasabwa kumenya no kureka gufata umuntu abonye ko bikunda hari abantu batomboza bigaca bikunda kureka rero aba bantu babona ko bikunze guca bibona kumenga bararenze n'abafana bareke guca bafata umuntu babonye ko vyakunze no munsi ngo baca babona ko barenze ahubwo byari bikwiriye yuko abantu bose bashoboye kumbure umuntu maze kumubonamwe impano ati nakarafise impano nakarafise impano ko utakurera kuri vya bindi kankunzi kamwe na mama nakaya byarakunze oya tukishira hamwe ikica bugufi tugakora nta kindi gikenewe nayo ubundi bwobwo mbona biko biraza na TV mbona ariko araduga abariko barakora amasinema ari benshi yego reka tugushimire cyane namwe murakotse nikiye kintu twaba twibagiye two kwishura ico mwibagiye ni kimwe mwibagiye kumbaza ko nariye ntaco nyibutse ikindi ico nyene
ico nyine mbaza nibaza yuko none wafunguye oya sinafunguye kandi rero murabe abafana murabe mu ntemwe uyu ntayafise reka muramuhenda gusa abona ibiharura akabona muraba muri beje akibaza ngo amafaranga yinjiza na amafaranga arimo reka ndababwira ikintu kimwe urabona aba bantu bari kuri badukurikirana babona turi kuri réseaux sociaux bavuga ngo amafaranga ngo twe ngo subscribe ngo je ngo fyonze kuri subscribe yawe nkakurabirana views imwe ngo madaguha amafaranga menshi mbwa reka dushire mu biharuro vyumvikana wewe iyo ufyonze subscribe canke iyo ugize views ukagira na commentaire na like baduhemba kuri 0.0001 cha wiyumviye 00 menganizi 5 hama inyuma nukuvuga kugira ngo tuze gukwiza idolari rimwe bisaba ko tuba tumaze kurabwa n'abantu bashika igihumbi baravye ikiganiro cyose bakagiheza bakaba bagize subscribe bagize partage na commentaire hanyuma camuharura rero je muje kuri Kings irashobora kwitarana kwizana amasaha 2000 kugira ngo agire monetization no musi ni 3000 baratworohereje amashoot ni 3 million video mucerere mugena maharure muri benshi okay maharure muti ikiganiro ca mbere yakubise ibihumbi 3 hagiye yararose dolari rimwe muce muteranya uti aha twarakubise DC aha yarakubise dolari 3 yakubise dolari 2 muharure nibaza ko mwe mudukurikirana muci ubwenge biharo byo murabiturusha twe kubera ko amashuri menshi ciyo twize makeyi ashobora kudufasha kugira ngo dukore ibintu byacu hama muteranije muce muraba uyu iyi mpuzu yambaye umupira ugwa 50000 yambaye ipantaro y'150 yambaye n'ikirato cy'ibihumbi 150 ucushiramo na mirori ndaza hajya se musi ya 50000 afise umukameraman Joba aramuhemba yaguze kamera ahaba peut-être ya 200000 arajya kukwezi uteranije ari ibihumbi 4 ku munsi agwa muri 70000 hama muce mwara amadolari mumaze kumwinjiriza muce muraba ko bihaniranye n'ubuzima bayemo no muce mubonera neza ko dukenye ahubwo musaba kudufasha mutamwe noti je mugoye munyihuse muce mu umuja je muzosanga iwanje hama muzontamwe siko nurukundo basha kwa mwalimu tugira urukundo basha dukundane muri muduharurira ngo turatuze kandi dukenye ibintu tutari imwe mudufashe tamwe iyo noti cyaho ndirahireje reka tugushimire cyane kubaza nitwasubira gutuma ko uzokwita je nukuri ntangorane nimufitaniye n'umuntu nakubwiye ngo nabantu bayimvira ko bambabaza ntibambabaza nababara kandi sorry twarapanze n'umunsi wa mbere ikiganiro kirapfa ndamusabiye ikigongo imbere y'abafana rero ngo namwangiye kumubabarira ndamubabariye reka rero shimire mwe ko muradukurikirana mu gice cy'u Burundi reka shimire cyane abari muri Arabia kenshi mukunda kumbaza ati kweki mushimira abantu bo muri Arabia cyane igituma tubashimira barafata umwanya n'amarinki yancu barayatangatanga kandi turabashimiye cyane murabagaciro kuri twebwe reka dushimire abari Amerika reka dushimire abari Gabo abari Uganda Rwanda turabakunda cyane twari n'abari mu Burundi twari mu kibanza ciza La Milabere misi yose samedi dimanche iba yuguruye ku bwanyu abana batoya bazane kugira barya umunyenga kuri balansoire sura ni wabakira naho butaha bye bye